kubera ko intumwa z'umugwi severe zavuganye n'abegwa n'ayo matati aribo Ndayizeye Leticia kwigenekerezo rya 11 Munyonyo 2025 na Tariq Bashir kwigenekerezo rya 14 Munyonyo 2025 kubera ko ivyemezo Ndayizeye Leticia yerekanye vyemeza ko iyo parasera iri mu inzu yari yahawe se wiwe Nshahoruri Leonardo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 964 kubera ko Nshahoruri Leonardo yagandaguwe mu bwicanyi bwo mu 72 kubera ko Nshahoruri Leonardo yari yafashwe kwigenekerezo rya mbere Rusama igihumbi kimwe amajana 972 turafise ico bita mandadare yitariki imwe ukwezi kwa gatanu Rusama 72 kubera ko Nshahoruri Leonardo ari no ku rutonde rw'abishwe babanje guca mu ibohero rikuru rya Mpimba muri Rusama mu 72 kuri urwo rutonde rw'abaciye mu ibohero rya Mpimba mu mwaka wo mu 72 Nshahoruri Leonardo ari kuri nomero 63 y'abari kuri urwo rutonde kubera ko n'imodoka yiwe vewe B 7340 yacishirwa ku isoko ku mafaranga ibihumbi 60 Nshahoruri akaba ari kuri nomero 90 ku bantu 199 kubera ko iyo nzu iri ku rutonde rw'amazu yanyazwe akongera akagurishwa na leta. Ivyo bikaba vyemezwa n'ikete ryo kugurisha amazu yatewe ko umukono na Longino Kanuma, ministre des Travaux Publics, des Transports et de l'Équipement, kwigenekerezo rya 8 ukwezi kw'indwi igihumbi kimwe amajana 973 yandikira umushikiriza manza kizigenza wa Republika kubera ko kuri urwo rutonde iyo nzu ya Nshahoruri Leonardo yari nomero 9 ndetse ikaba yagurishwa amafaranga ibihumbi 3,847 kwigenekerezo rya 8 ukwezi kw'indwi igihumbi kimwe amajana 973 kubera ko iyo nzu yahavuye mu byo tufise igurwa na Shiramanga Dominique amafaranga angana n'umuriyoni ibihumbi 81 n'amajana 650 kwigenekerezo rya 10 ukwezi kw'indwi mu 73 kubera ko leta atabubasha yari ifise bwo kugurisha iyo nzu ya Nshahoruri Leonardo kubera ko ingingo ivuga yuko urutonde rurimwo parasera n'inzu rwa Nshahoruri Leonardo rwashizwa habona uwayiguze yaramaze kuyihabwa mu ikete yo kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa 673 kubera ko iyo parasere yarimwo inzu kandi Nshahoruri Leonardo akaba yibayemwo n'umuryango wiwe imbere yuko agandagurwa mu 72 kubera ko iyo nzu iri mu matati yanditswe muri cadastre ku nomero 475 kubera ko kuri fiche cadastrale yahawe Shiramanga Dominico division A nomero 1063 yo kora 24 ukwezi kwa gatatu igihumbi kimwe amajana 980 handitswe ko atakintu kiri muri iyo parcelle mu gifaransa banditse construction néant mu gihe iyo parcelle yari isanzwe iri mu inzu kandi itigeze isamburwa kubera ko n'urukaratasi ndangatongo oldist iserekwe na Tariq Bashir yahawe na le conservateur des titres fonciers Maître Hermenegilde Sindihebura
kwigenekerezo rya gatandatu Rusama mu 1993 nago nyene ruvuga ko atacubatsemwo mu gifaransa aucune construction n'y était érigée le jour du mesurage officiel, kubera ko no mu gicapo kroki yatanzwe na Tariq Bashir atacubatse na kimwe kiboneka kuri iyo parcelle, kubera ko parcelle irondegwa na Ndayizeye Leticia yari mwinzu kuva umuvyeyi wiwe Nshahoro Leonardo ayihabwa kwigenekerezo rya ndwi Kigarama mu 1964, kubera ko inzu yamaze igihe kitari gito atanumwe ayibamwo, kubera ko imbere yuko iyo parasera n'inzu bija mu bintu yashiramanga Dominico atawundi aboneka ko yayibayemwo, kubera ko uyifise ubu ariwe oldest iserukiwe na Tariq Bashir yemera wenyene ko yagiye muri cadastre kuraba ivyerekeye inkomoko ya parasera akabibura, kubera ko iyo nzu yari yanyazwe hishimikijwe ingingo ya sentare za gisirikare yo kwigenekerezo ya gatandatu Rusama 72, kubera ko urubanza repece 56 agakwego C rwaciwe na sentare ntahinyuzwa y'u Burundi rw'ikenekerezo ya 28 ndamukiza mu 2023 rusambura rukongera rugafuta ingingo zose zafashwe na sentare za gisirikare za Gitega na Bujumbura kubagandaguwe bagirizwa kuba bamenja n'ivyanyazwe mu 2022, kubera ko ubutumwa bw'umugwi Severe ari ubwo kunwanisha abarundi biciye mu kuri no gusubiza agateka abanyazwe ivyabo, kubera ko mu ngendo yawo umugwi Severe ushira imbere ukumvikana ko abafitaniye amatati, kubera ko abafitaniye amatati muri iyi dossier batashoboye kumvikana, kubera ko muri ico gihe umugwi Severe uca ufata ingingo wisunze ivyo watohoje, kubera ko umugwi Severe usanze inzu iri mu matati yegukira Nshahoro Leonardo, kubera izo mvo zose umugwi Severe ufashe ingingo zikurikira. Ingingo zifashwe n'umugwi: ingingo ya mbere, umuryango wa Nshahoro Leonardo userukiwe na Ndayizeye Leticia urakomorewe parasera n'inzu biri muri rohero ya mbere avenue Muramvya inomero 20 yari muri aya matati ni inzu mubona turi imbere yayo. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, oldest iserukiwe na Bashir Tariq irahebujwe kuri parasera n'inzu byari muri aya matati. Ingingo ya gatatu, oldest iserukiwe na Bashir Tariq ihawe ikiringo kitarenza amezi 2 kugira ibe yashikirije iyo nzu beneyo aribo basigwa ba Nshahoro Leonardo. Ingingo ya kane, ikizokononekara kuri iyo nzu twaje kuraba nk'umugwi, ikizokononekara kuri iyo nzu kuva kuri iyi ngingo imenyeshejwe kizobazwa oldest iserukiwe na Tariq Bashir. Ingingo ya gatanu, iyi ngingo ni ntabanduka ishigwa mu ngiro igisohoka kandi ntiyungururizwa mu masentare hisunzwe ingingo za 14 na 15 zibwirizwa inomero 1 agakwego 11 ryo kwigenekerezo rya 20 Rusama 2024 rigenga umugwi Severe.